uno munsi uzubona umuntu avuze raba Uburundi ntibumeze nka kiya gihugu. Ico gihugu cimariye nk'imyaka 70 kiriko kirakora atanjyane ziriyo bifitiye amahoro, mugabo utanguye kuba kajyari. None tuzobishika ko gute tudakora? Mwebwe ndongozi murongo ibisata binyuranye mutagiye koko gukomanda abene gihugu bakore, abakorera leta bose n'abasuku muvyumve, mujejwe guha intumbero abo bene gihugu bakeneye gukora batera imbere, mwongere mubahuze mu bikorwa, mubaha ubuhinga. Umuntu yicara mu biro ngo arindire ko bamwandikira ikete, ngo arindire ko bamusaba umubonano, uwo siwe. Va mu biro ugende y'abene gihugu bari. Azazunguruka mu Burundi araraba umuntu yoba yabaye uwa mbere muri ico gikorwa cyo kurondera ubuzima bwiza bwa bene gihugu, acasanga ni mama mugira neza. None amakungu ga yemwe arinde avyemera, abarundi nibo batovyemera kandi ari babikorerwa. Ababizi n'abavyeyi abari bafise ingwara zo mu kigo, imiryango yari yarabuze kibondo ngo twege nk'abandi, barabizi abana biga mu mashuri meza barabizi. Hariho ikindi gikorwa ariko arakora abantu batazi. Irya fondasiyo irafasha abakenyezi mu makoperative ibarosa uburyo kugira bahanahane nabo batera imbere. Mu mwaka wahera niwe yabaye uwa mbere nyene, miliyoni bamuha agashimwe. Uyu mwaka hoho yavyaye amahasa, miliyoni bamuhaye agashimwe. N'inama nshingamateka y'Ubwongereza nari kimuha agashimwe, avyaye amahasa. Kamwe azokaronka itariki 8 akandice itariki 9. Murumva umuntu arinza gomwa n'abanyaburaya n'isi yose nitwe twomugayira. Ako kantu nako kajayo Burundi buramenyekanye. Nani kajayo? Uno munsi uzubona umuntu avuze raba Uburundi ntibumeze nka kiya gihugu. Ico gihugu cimariye nk'imyaka 70 kiriko kirakora atanjyane ziriyo bifitiye amahoro, mugabo utanguye kuba kajyari. Je ndemeza ko utanguye kubaka mu 2020 ugiye mu 2040 igihugu cifashe. Kugira tugira igihugu cifashe nuko umurundi wese aba yifashe. None tuzobishika ko gute tudakora? Mwebwe ndongozi murongo ibisata binyuranye mutagiye koko gukomanda abene gihugu bakore, abakorera leta bose n'abasuku muvyumve, mujejwe guha intumbero abo bene gihugu bakeneye gukora batera imbere, mwongere mubahuze mu bikorwa, mubaha ubuhinga. Umuntu yicara mu biro ngo arindire ko bamwandikira ikete, ngo arindire ko bamusaba umubonano, uwo siwe. Va mu biro ugende y'abene gihugu bari. Tubanze tuje inama abakozi n'abakoresha hamwe. Abakozi bavuga bati mukoresha wanje raba narungutse. Tudakoze uko turi kumwe twese ntituzoshika. Abasuku rero, abasuku muvyumve, abasuku hari ubwoko butatu bw'abakozi. Hariho abakozi bikorera kandi nibo benshi cyane, abakozi bikorera. Ibi bibazo bashikirije ndababwire ni mu biharuro muza gusanga 95% kwijana bibazwa n'abari mu gisagara ca Bujumbura. Abantu rero muzi muko mukorera abandi, ni mwebwe mukwiye kunezerwa ko abo bandi mukorera babahaye ikiraka mutari mwishoboye, kuko we wari wananiwe gukora ivy'iwawe, none warose umuntu aguha ikiraka. Muninahaze, ureke kumwidodombako, ureke kumwidogera, muninahaze kuko araguhaye ikiraka, ubaze ushime nako. Hanyuma rero ndashimye ntavyaradagaye, iyo washimye uca wongeza.
muguma muhura widoga n'umukoresha wawe, ubu rero azovuga ati je ujya mukozi ntawe ngikeneye. Umukozi agira gatatu n'umusuku. Umusuku so mucangero bagabo. Umusuku hariho abasuku rero, abasubirizi b'uwo leta mutarigira muhura, bajejwe kuramira abene gihugu, bajejwe kubereka inzira, kubereka intumbero, kubereka ubuhinga, nivyo bajejwe s'abacangero. Umukozi wa leta nabimenye so mucangero n'umusuku w'abene gihugu. Uwumva ko adashaka kuba umusuku w'abene gihugu nave ngo yigire, nta numwe azomukorako, nta numwe azomukorako. Ivyo nibavyumve. Hariho abantu bazi ko wiza amashure utegerezwa guca ukora muri leta. Wiga amashure kugira uronke ubuhinga bwo gukora, hanyuma ibisata vya leta n'abahuza bikorwa kugira ngo ibintu vyose bibe ku rutonde. Agira nshimire abene gihugu barenga ibice 95% byo mu Burundi n'abakozi. Turasuzuma mu gihugu ingene ibintu vyifashe, twarahabonye ibitangaza. Murazi ko umwaka weza twawise umwaka w'umunyamwete. Abantu baravuye hasi, abene gihugu barakora, ndababwire barakoze, barakora ku buryo vyatunaniye ingene tumenye uwa mbere n'uwa kabiri. Tubimaze ko amezi arenga 6 turiko turarondera tuti ninde basi twogira uwa mbere. Nagira rero ndababwire abakozi ingene vyagenze. Twebwe twaharuye ku ntara. Intara ya mbere yitwa Buhumuza. Tugiye muri Buhumuza, uwa mbere twatoye muri Buhumuza arusha abandi yitwa Nibonye Ali. Umuntu ariwe yatumye intara ibi ya mbere. Muca mubaza muti mbega wari yakoze iki? Niwe munyamwete wa mbere yabaye wa mbere muri umwaka uheze. N'umurimyi amaze kunonosora neza ubuhinga bwo kurima amavoka. Akoresha abakozi 250. Mu micungararo arimiramwe ayo mavoka n'ikawa. Bose bamufatira kakarorero kuko arabigisha. Naganda abwire afise ibiti by'amavoka biri ku hegitare 102. Afise ikawa, ibiti vy'ikawa biteye ku hegitare 40. Arorora inka kandi ararima n'imizabibu. Rero ndababwira ararima n'imizabibu. Uyu muntu yitwa Ali, inyunga kuye muri ubwo burimwe n'ubworozi bwiwe, acaja gufasha mu magara y'abantu. Arubaka ibitaro, agakora amafarumasi. Intara igira kabiri ni intara ya Butanyerera. Butanyerera batwemereye yuko mu 2030 bazoba binjiza n'imiburibiri umuriyaridi w'amadolari avuye mu mavoka. Tugiye muri iyo ntara rero ya Butanyerera tuti none nindabu wa mbere ko bose arabambere. Turarondera twamaze amezi n'amezi turondera uwa mbere. Uwa mbere twatoye twasanze yitwa Manirakiza Mark, bamwita Portion. Uwo Manirakiza Mark n'umurimyi arima amavoka, akarima ikawa, akarima n'ipiripiri. Arakorera abene gihugu mu mahera kuye mu musaruro wiwe. Abanyeshure baramuzi kuko yarubatse amashure. Turiko tuvuga kubaka amashure y'indaro. Ahandaza umunsi umwe na muri Yakara azoca yubaka ishure ry'indaro. Amaze kubaka ibirase tari bike by'abanyeshure. Hariho abana bantaho nikora yama yaguriye amakaye n'ibitabo bigiramwo. Intara ya Gitega twaratembereye uworusha abandi. Duca dutora uwitwa Nzokirantevye Kome, n'umurimyi w'ibiterwa by'ubwoko bwinshi. We batera vyinshi, arima vyinshi. Yarimye ibigori hegitare 33, isoja hegitare 5, ibiharage hegitare 5, ararima ibiraya, ibitoki, imizabibu, amashu, ibiyoba hamwe n'irengarenga, arima vyose. Hama rero ico mwomenya, arimisha imashini, aramaze gutera imbere, ageze kure, kandi n'abandi bashatse barakota iwe. Akoresha abakozi 120
bahemba murumva imiryango atunze 120 atunze. I Bujumbura twarose uwabaye uwarushije abandi yitwa Niyonzima Etienne, afise ishirahamwe ryitwa Kidco Kibuye Drink Company. Kibuye murahazi, ni muri Bubanza ya kera. Arima ibiterwa nawe nyene by'ubwoko bwose bitandukanye, aregeka inzuki, ahakura ubuki mu bitiba vyiwe, afise ibiti b'igihumbi, yimbura itoni 12 z'ubuki. Mbwira uwundi muri Burundi murabona igihugu c'abatanu ubuki murumvise ko cabonetse. Akoresha abakozi barenga 150. Muri Burunga twasanze uwa mbere n'umukenyezi. Burunga n'umukenyezi w'igitangaza, yarushije abagabo bose. N'umupfasoni yitwa Sabimana Beatrice. Uwo mupfasoni Sabimana Beatrice n'umurimyi mworozi w'akarorero, azi guhingura imbuto z'ijya mbuto rero zibanze zimwe bita F1. Izo mbuto harimo iz'ibiraya n'iz'ibijumbu kugira ngo aca ziha abagwiza mbuto. Amakungu acaza azunguruka mu Burundi araraba umuntu yoba yabaye uwa mbere muri ico gikorwa cyo kurondera ubuzima bwiza bwa bene gihugu, aca asanga ni mama Mugiraneza. None amakungu ga yemwe arinde avyemera, abarundi nibo batovyemera kandi ari babikorerwa. Ababizi n'abavyeyi abari bafise ingwara zo mu kigo, imiryango yari yarabuze kibondo ngo twenge nk'abandi, barabizi. Abana biga mu mashuri meza barabizi. Hariho ikindi gikorwa ariko arakora abantu batazi. Irya fondation irafasha abakenyezi mu makoperative, ibarosa uburyo kugira bahanahane nabo batera imbere. Mu mwaka wahera niwe yabaye uwa mbere nyene, miliyoni bamuha agashimwe. Uyu mwaka hoho yavyaye amahasa, miliyoni bamuhaye agashimwe. N'inama nshingamateka y'Ubwongereza nayo kimuha agashimwe, avyaye amahasa. Kamwe azokaronka itariki 8 akandice itariki 9. Murumva umuntu arinza agomwa n'abanyaburaya n'isi yose, nitwe twomugayira. Ako kantu nako kaja y'Uburundi. Abakorera leta bose n'abasuku muvyumve, mujejwe guha intumbero abo bene gihugu bakeneye gukora batera imbere. Mwongere mubahuze mu bikorwa, mubaha ubuhinga. Umuntu yicara mu biro ngo arindire ko bamwandikira ikete, ngo arindire ko bamusaba umubonano, uwo siwe. Va mu biro ugende yabene gihugu bari, ugende kumenya uti memwe ntimugira amatara, aho iwanyu amatara yoshika gute, mbega mwe ntimugira iki coshika gute.